Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kumuresha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaye kaze rero mu makuru tugira tubashikiriza kuri gisaha amakuru abayeri wavuga mu mihinga itandukanye ndetse no mu bisata bitandukanye tugira tubashikirize kuri iyi saha. Weho ico usabwa banza ufyonde sabone na partage kugira uzura buwambire kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kwimuresha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru tugira tubashikirize amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Akuru uyu wa gatanu igenekerezo rya 16 Rusama uyu mwaka wa 2025 ubwo amatora yimirije ngaha mu Burundi ngaharo mu ntara ya Cibitoke ubwo haramukiraga ibikorwa by'imyiyamamazo. Hari rero umugwi witwaje ibigwanisho waje kugaba igitero ndetse abasirikare batatu mu ngabo z'u Burundi FDNB baca bahasiga umutwe ubwo bageragezaga guhangana n'aba basirikare bo migwi yitwaje ibigwanisho. Amakuru rero aturuka ngaha mu Cibitoke ndetse n'amatwa dusumira aravuga ko ari murantunga amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse n'amatwa dusumira aratubwira ko ari umugwi witwaje ibigwanisho wa FRN ndetse binakanavuga ko hoba harimo n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara ngo babashije guhangana n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse hari n'abanyagihugu babiri nabo ngo bahasize ubuzima. Ibi kandi biruko mu gihe ngaha mu Burundi amatora yimirije ay'amajenama b'amakomine ndetse n'abashinga amateka n'abakuru b'imitumba muri uku kwezi twimirije kwinjamwo kwa ruheshi. Gusa abanyagihugu baridoga bakavuga ko aya matora arimwo ikinamico ndetse arimwo n'ibibazo bitandukanye bishobora kuzosiga Uburundi habi, ndetse kanavuga ko abatavuga rumwe n'umuganga uri ku butegetsi bobo ngo batanguye kudodoberezwa ku urwego rukomeye cyane. Ibi kandi biruko mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze ubwo yuguraga icensi ibirori by'imyiyamamazo yagarutse kuri bamwe ngo bitwaza ko bari mu muganga uri ku butegetsi ngo bagahohotera ndetse bakanadodobereza abari mu yindi migambwe itavuga rumwe n'umutegetsi, ababwira ko uzofatwa azohanwa hisunzwe amategeko. Gusa abanyagihugu bo bavuga ko ibingibi ngo byari nko kubakinga ikibaba mu jisho, kuko ngo nubwo yabivuze ntabwo ariko ngo bizoja mu ngiro n'ubundi abanyagihugu babandanya baborezwa igufwa ndetse abandi bakaba bariko baranadodoberezwa. Mwene makuru kandi kuri wa 15 Rusama 2025 urwaruka rwatowe ku mitumba yose 32 igize komine Rugombo niho rwarangiza inyigisho kugira ngo rufashe umugwi ujejwe kumenya ukuri ndetse no kurindanira CVR mu matohoza urimwo muri komine Rumonge ku mabi yashikiye Uburundi kuva umwaka w'1985 gushika umwaka w'2008. Kuri uyu wa 16 rero Rusama nyene uyu mwaka niho urwo rwaruka rwashara iyo mitumba yose muri ico gikorwa c'amatohoza kizorangira kwigenekerero rya 2025 Rusama uyu mwaka. Mr. wa komine Rugombo Minani Augustin asaba urwaruka gukorana ubwitonzi n'ubushishozi ico gikorwa c'iteka batumwe n'igihugu. Aho ni mu gihe kandi abajejwe intwaro nabo ku mitumba abatera kamo guhimiriza abo barongoye bazokezwa bakozwe ko n'ayo mahano gusidukana n'iyo nka bagashikiriza ibyabashikiye naho nayo abene igihugu muri rusange, akabasaba korohereza abakora amatohoza no kwishura ibibazo byose bazoba bariko barabazwa. Mu gihe n'ubundi imyiyamamazo ibandanya mu y'amatora nyene Ingozi ho kwigenekerezo rya 15 Rusama uyu mwaka wa gatatu uheze
komine ya Kiremba intara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi yarakiriye ikoraniro rikomeye ry'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ryitabwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ariko hampande yo kwegeranya abantu benshi, uburyo bwa leta buriko burakoreshwa n'umugambwe uri ku butegetsi nabwo nyene ngo burateye ikibazo. Imodoka za leta zarahinduriwe ibikorwa, ubu biravuga ko ngo zikora mu myiyamamazo yonyene gusa. Abarongoye ubuzi bwose ngo hamwe ndetse n'abastanteri barongoye amakomine bari muri ivyo bikorwa bagakoresha imodokari za leta zigenewe ibikorwa vya leta. Kubw'amasoko menshi ibitoro biriko ngo birakoreshwa vyoba vyakuwe kubigenewe kunguruza abajejwe intwaro, babishira mu bikorwa ngo byo kunguruza abanywanyi umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Naho izo modokari zari zuzuye abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi aribo imbonerakure n'indongozi zabo aribo bagumyabanga bavuye mu makomine atandukanye. Uwo mugenzo ukaba kandi ngo utuma hibazwa nimba abajejwe intwaro boba badafise aho ngo bahengamiye cane mu bihe vy'amatora. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko imyiyamamazo idakorwa ku rugero rumwe. Indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bariyamiriza kudafatwa kumwe hamwe n'ikoreshwa nabi ryibonekeza cane mu matungo ya leta. Bavuga ko bibabaje kubona ubutunzi bw'igihugu bukoreshwa mu mugambwe umwe gusa, abandi ngo bataronka na gatoya kuri ivyo. Niko umwe mu ndongozi z'umugambwe uhiganwa n'uri ku butegetsi yidoga. Iyo migambwe ngo isaba ko uburyo bwo gukoreshwa kumwe kandi ngo ku banyepolitike bose bari mu myiyamamazo. Ibitaro bigenewe CNDD-FDD abanyagihugu barababaye. Mu ntara nyinshi baburamatari boba warafashe ibitoro mu masitasiyo ngo yose bakaba babigeneye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Bikurikira abanyagihugu baje kubirondera bakurikije ikirangamisi c'imparati basanze ngo ibinogo birangaye cyangwa se bigaragara. Agashavu ni kenshi mu bafise ingendeshwa basubira inyuma bataronse ivyo bari baje kurondera. Inzego za leta ngo ntizikora ku munsi w'imyiyamamazo. Kuri uwo munsi w'imyiyamamazo nyene ngo ubuzi bwa leta ngo bwishi ntibwakoze. Abanyagihugu baje kwitura intwaro basanga ibirongo nka byose vyari vyugaye. Biragoye kwemera ko akazi ka leta gahagarara kubera imyiyamamazo ya politike. Ibikorwa vya leta ntibitegerezwa gukora vyisunze umurondi w'umugambwe uri ku butegetsi. Niko umunyagihugu w'Ikiremba yidoga. Itegeko ry'u Burundi rivuga iki kubijanye n'ikoreshwa ry'amatungo ya leta mu gihe c'amatora? Itegeko rigenga amatora mu Burundi rirabuza gukoresha uburyo bwa leta ku nyungu za politike, nk'uko ingingo ya 60 y'itegeko rigenga amatora rivyerekana. Ibikoresho uburyo bwo kwiyunguruza n'amafaranga ya leta ngo ntibikwiye gukoreshwa n'umugambwe canke umukandida mu nkundura. Byongeye kandi umugwi seni utegerezwa ngo kuraba ko atawurenganywa mu banyapolitike bose. Ikoreshwa ry'imiduga ya leta, ibitoro vya leta canke gukura abakozi ba leta ku mirimo bakaja mu bikorwa vy'umugambwe ni ihonyangwa rikabije. Niryo tegeko rivuga ko bose bafatwa kumwe. Naho ayo mategeko ahari, ibikorwa by'akarenganyo birabandanya kandi nta gihano ngo gitangwa gushika uwo munsi. Kuba kurikirana ibicanye n'amatora, kuba atangingo zifatwa n'inzego zibijejwe bituma amatora atizerwa.
icuka kibi mu gihe c'amatora. Abanywanyi amayinga make imbere y'amatora ibiriko biraba vyerekana ko amatora arimwo agahaze ubutunzi bwa leta ndetse ngo buriko burakoreshwa na CNDD FDD gusa atanumwe aryogoye rirabasha gutuma ndetse abanyagihugu batizera ko amatora azobamo umuco nkuko abanyagihugu bo ngaho babandanya babishikiriza. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza kuri iyi saha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.